tugahingura tukikoya amase tudafise igitungwa tudafise ingurube tudafise impene tudafise inka tugatera mu mirima yacu amase twakoresheje muno mwaka w'agatasi namase twihinguye neza. Ingufu zibaho gukunda igihugu no gukunda aho nataye uruzogi. Nkaba ndangurira akazi kanje muri Canada, ariko nshitse ngaha muri Canada nahahuriye n'umushinga ntayitwa Alphonse Nahimana arongoye NCDP Muramvya, ari wari umusiyo wayo. Hama turaganira nsanga imbono yanje nari mfise yo muri burimyi n'ubworozi bihuje cane n'imbono yiwe. Uko imyaka ihera ubutunzi n'umwimba ho kwiyongera biragabanuka, abantu bagasigara bagwana no kuronka ibikwiranye n'umunsi, kwimbura no guhitiza mu bigega. Ibyo bwavyo bisigaye bizwi n'abakurambere kuko abato bavutse byaraheze. Alphonse Nahimana ni umurundi aba mu gihugu ca Canada, yahagurutse ngo asubire kugwiza umwimbu, ibigega bisubire byubakwe, abarundi bihaze mu bifungurwa ndetse banashore. Niki cabimutumye kwa haratanze arafise? Nitwa Nahimana Alphonse, akaba arije fondateur wa NCDP. Nkuko musanzwe mubimenyereye, dusanzwe duha imbuto zitandukanye kuri ababanyi bo ngaha kuri umutumba wa Masango. Nkuko mwari mubizi twaratangwe tubaha imbuto z'ibiharage, tubaha iz'ibiraya, tubaha n'iz'ibigori. Hanyuma ubu naho dugeze ku mbuto y'ibitoki ariyo tugiye gutanga uyu munsi. Naco gituma rero twashaka kugira ngo tubabwire akamaro k'iki gitoki cikimara amasenge hamwe n'ibisahira. Mu bisanzwe ku mutumba wacu wa Masango no kuvuga ko bitoki bisa nkaho vyaheze. Rero muri NCDP ico twifuje kugarura ibitoki bimwe vya kera by'ubumara amasenge n'ibisahira bya mutsinga nkuko kuri basokuru bacu byari bihari. Rero nico gikorwa twariko turakora uyu munsi. Mwebwe musanzwe muba mu gihugu ca Canada, imbere yuko ko muri bimuza kubikora niki byukuri cyabasunikiye ingufu zivahe? Ingufu zibaho gukunda igihugu no gukunda aho nataye uruzogi. Ku mutumba navukiye kuko je nakuze kera ngaha hari ibitoki byinshi cyane vyiza by'akarorero. Rero niyumvire ko noshobora ko noza kugira ngo twongere tubigarukane nkoranye na bene wacu bo kuri uwo mutumba. Ingufu naho ziva zo gukunda igihugu kandi kugira ngo dutange natwe intererano mu gihugu cacu. Alphonse ibi byose ariko bikora bicishije mu ishirahamwe NCDP yashinze, agaheza agatanguza amakoperative. Avuga ko ubumwe ari zo nguvu nkuko abasukuru bawuciye, ngo afatikanije n'abandi barundi baba mu mahanga barashobora kugira uruhara rudasanzwe mu kugwiza umwimbo mu Burundi. Kunarijya bari mu bihugu bashobora kurahuramo ubumenyi, ngo hamwe mu diaspora wese yogira ico akoza havuka, inyuma y'igihe gito arashobora kuboneka impinduka nini. Godebert Ndarubagiye ni umurundi kazi nawe aba mu gihugu ca Canada, aravuga icatumye yiyunga kuri mugenzi we maze agatanguza NCDP Ndibatira mu ntara ya Gitega. Jewe nitwa Madame Ndarubagiye Godebert, nkaba ndangurira akazi kanje muri Canada, ariko nshitse ngaha muri Canada nahahuriye n'umushinga ntayitwa Alphonse Nahimana arongoye NCDP Muramvya, ari wari umusiyo wayo. Hama turaganira nsanga imbono yanje nari mfise yo muri burimyi n'ubworozi bihuje cane n'imbono yiwe, ariyo dream yiwe, indoto yiwe arangurira muri NCDP Muramvya. Niko kumusaba rero arabinyigisha, arasubiramwo nsanga birahuye cane. Nca ndagenda rero aho nataye uruzogi kugira ngo twishure kukamu k'umukuru w'igihugu. Abantu banje ndabigisha kugira ngo baronke igitoke gishasha. Bane ku munsi mukuru w'abakozi batwizeye baratubwira ati mugende ku munsi mukuru w'abakozi kuko babona yeho ivyo turiyo turakora bitera bije imbere. Kandi rero turiteze n'ibindi bintu byinshi tuzokwiga muri iryo shirahamwe NCDP Ndibatira. Kuri wewe nk'umuhinga, gusanzwe umuhinga mu by'uburimi, byari bishasha?
ni bishasha igituma ari bishasha ivyo nawe muri NSDP cyo ndasanze ari bishasha kuko ivyo twize vyabimenyereye gukorwa muri izabu mugabo ku mutumba dusigaye tuzovyikorera tukavyigisha duhere muri NSDP tukavyigisha n'andi ubu turifuza ko vyokwira mu Burundi bwose twege tuyo turaba gufata igitoko bagihingura ikaba gishasha basa gukura hari bashi bitoki binini cyane ariko ubu twe twiyumviriye kubera NSDP yabitwigishije ku buhinga yarahuye hanze tugomba gukora igitoki kinini ishirahamwe NSDP ndibatira ndaririmwo ndamaze igihe kitari gito ndaririmo kuva rishitse ino muri Gishubi nasanze ari ishirahamwe rikomeye cyane bijanye n'uburimyi bwa kijambere cyane cyane dufikize kijambere dufatiye kuri ku mwimbo wa kera dufatiye kurima ukoresheje uburyo kama bw'igihugu turonka rero umwimbo mwiza utarimwo ibintu bishaka konona amagara y'abantu dusa tukaronka wa mwimbo wa kera tukaronka ibifungurwa bimeze neza atayindi nyongerereza irimwo ishobora konona ubuzima bw'umuntu kubera ico rero natwe mu Burundi tukaba ibice birenga 90% batanzwe n'uburimyi nabonye iri shirahamwe noje imbere cyane gose kugira ngo mbe ndi muri ryo abantu benshi bahora bibagora kwizera ikintu kikiza kuba mwarabonye abantu isinzi baciye bagirukira byabahaye umwizero ngana gute yego kibazo ni cyiza cyane murakoze bisanzwe amashira hamwe murabona keshi ni shamwe ariho nk'abantu benshi koko turavye rero abantu ngene barihumbiye byabaye cyiza cyane ubwirageranya ngira abandi mashira hamwe kugituma banarihumbiye cyane nta mutahe busaba kugira ngo umuntu aginjiremo nta nakimwe tubasaba gusa kwitanga ibikorwa cyane cyane ivyo dushyize imbere kone rero abantu barashoboye kurihumbira bakarizamo tuyo kuri wacu ni bavuga ngo umunyarwanda ngo ntivyishime turishimye cyane kandi turaryohewe kuko abantu benshi barihumbiye kandi barabona ko bazokuramo inyungu ikomeye cyane mu shira hamwe tukamukoze akamo ubona bakitavye ku rugero mwari mwifuza byararenze canke ntivyashize ahubwo twe twaratangaye burya amashira hamwe menshi hari gihe kurondera abantu kenshi kababura rero ndavye rugero abantu bitavye ko bararenze nkuko twanabiziga bari abantu benshi cyane kandi n'ubu turavye ngene ibintu biriko biragenda gushika n'ubu abantu bacabandanye binjira n'ubu baracabandanya basa none biriko bigenda gute tutoshika muri jamais gute turacarinde abantu benshi kandi n'ubu baracari kwarabisaba n'ubu naho ndi gaha hari abantu bari kwambwira ati turakeneye kwinjira mu shira hamwe baravye ngene twitavye ku rugero rukomeye bagati twinjire mu shira hamwe afitanye twankira turakenda ko abantu kuva n'internet iterambere ry'ikomine iterambere ry'umutumba bene igihugu cyose kizotera imbere koreze ku shira hamwe bakuze cyane urugero ni cyane cyane ko bari kwarinjira okay umunezero kuri uno munsi ubona uravye ko abantu bari banezerewe hari ibindi vyizigiro byo byaguhaye ndafite ivyizigiro byinshi cyane ndafite ivyizigiro cyane kuko nk'ibikorwa turiko turakora ni byiza kandi abantu bamaze kubihumbira bari byiza cyane rero ndafite ivyizigiro ndaciye tuma ndanezerewe cyane cyane ndavye abatwinje muri shira hamwe batugishije kurikorera ivyo turiko turakora nukuri cyane turabashimiye cyane ba diaspora bacu na Himana Alphonse na Godebert Ndarubagiye abantu cyane Imana bahezagiye kuvuga yuko kunyigisho bagiye baraduha natwe tukaziha aba bene gihugu bo kuri mitumba wagwa intamba n'imitumba yegereye turanezerewe cyane nawe ndazi baranezerewe kuba baravye igiti cyane binjira bameze neza twe dusa neza nta kibazo dufise wega mutama tubona urakuze uno musi urafise umuryango ivyo mwize hajyanye nturabishira mu ngiro hariya ku muhani wawe ngo urabe nawe uko bigenda urabona ko hari amaze iminsi tuvuye mu nama kuvyiga kugeza izahari rero turafise ihangiro twihaye kugira twegeranye ibintu gutangura ivyambere vyereke abene gihugu babirabere ko tube imboneza mu karero ko kubikora naho ngeze jewe vice president dukorera mishira hamwe NSDP ndibatira ku mutumba wacu wa Kwintamba turamaze kuba dushitse ku nyabarega zishika 5 zo hejuru kuko twigishijwe yuko dushobora gukora nyabarega yo hejuru kugira ngo tugarukane akanovera kisi Divine wewe waraciye mu ishuri numvise n'agafaransa ari kenshi kuba uri kurakorana na bamwe mu bavyeyi biwawe ababanyi
ku bwawe bimeze gute nta ntibihora bigutera du complexity kubera ikindi ko nakorana n'abandi batize je narize no nta complexe nimwe irimo ahubwo twese twavyumvise kumwe kuko bavuze bati dushizemwo force twese tukaja hamwe tuzoshobora gushika ku mwimbu uruti wo twahora tubona ego ufise igicapo ikihe muri kazoza uravye ivyo muri kumurakora ciza cyane nk'ubu umuntu wese mu minsi azoba afise igitoki ca kijambere kitagira ingwara amase umwavu w'ikirundi apana inyabarega yo mu kuzimu igitemberamwo amazi oya amase meza tuza turahindukiza uko iminsi 8 iheze kugira ngo turonke tugarukana akanovera kisi ndimwa toke byarahonye iwacu ku musozi wa Masango bihonye ubu ndavye umuhinga yaje atwigisha gukora ibitoke yatugwiza imbuto niwe yazanye ubuhinga bwo kutwigisha rero akamaro bidufitiye nuko imbuto ziza zikomeye zitagira ingwara tugahingura tukikoya amase tudafise igitungwa tudafise ingurube tudafise impene tudafise inka tugatera mu mirima yacu amase twakoresheje muno mwaka w'agatasi namase twihinguye neza n'ubu twikuma ashuri yo kwigisha n'abandi abantu kugira ngo bahinguye amase yo kuzoyimisha impeshi bivanye nuko tutokwigwa twavuga ngo turondeye ibitungwa biducokesha hariho abakwiye kuronka akanoti ko kugura ivyo bitungwa natwe tudashoboye kuronka ako kanoti twabonye ko aya mase adufite akamaro kanini NCDP niragira community development project uko wabibonye twari muri defile uko bisanzwe abatama abakamikazi abajene turi kumwe NCDP ndikumira abo bantu bose mwakoranije bari mu myaka itandukanye muri NCDP bakora yiki cyangwa ibafasha iki abavyifuje kwinjira mu NCDP intumbero ya NCDP yari yo kubakura mu bukene kubafasha kugira ngo babanze baje hamwe bwa mbere na mbere ho hanyuma babafashe bige ingene boshobora kugwiza umwimbu NCDP irashobora kubaha imbuto mu kwiteza imbere yego bakagira ibyo bagurisha kandi bakagira n'ivyo bashobora gusigarana mu miryango ni mu ntumbero yo kugira ngo bamenye kuziganya imyimbu yabo okay sinzi nka reaction yiwawe ku kanyamuneza wagize mubona muri ko muraci imbere y'abantu isinzi babakomera amashi uyumva gute tuba turyohewe cyane nyene kuko aho twavuye ni kure cyane ko aho tugeze turabishima kandi n'abanyagihugu babona ko babiryoherewe baba bishimye cyane n'umunezero NCDP kuri ubu iriko irakorera mu burere butandukanye bw'u Burundi nka Muramvya aho yahereye Gitega Mwaro Bujumbura Ngozi Kayanza na Rutana icipfuzo c'ubatanguje NCDP ngo nuko bokorera mu gihugu cose maze umwimbu gasubira kuboneka ngo na karisi y'u Burundi iramera kandi bariko bakoresha compost umwavu kama usubiza kanoverisi nivyo mumaze kuza nga kenshi ngira ngo mu gihe cashize mwaje turiko dutanga imbuto z'ibiharage n'ibigori n'ibitungwa hama ubu naho muje tuje gutanga imbuto z'ibitoki aho twifuza gushika rero ni kure hashoboka kuko niba hari koperative yaronse ubumenyi nkuko mwabivuze ni koperative niragira community development project kuko nejo barize gukora amavuta avuye mu mavoka no kuvuga ko rero imigambi dufise ari miremire cyane twifuza ku musozi wa Masango uzogera kure hashoboka kubunkurikije ko raporo bampaye ni imivyaro shika ku majana 4 hanyuma kandi ngira ngo nibindi bizoba biriko biraza hama byose tufise cyo bihabanywanyi nitwa Denis Kadende ndi mu engineer agronome no kuvuga ko ndi umuhinga mu by'uburimyi n'ubworozi ubu rero nkabandi ngaha ari umugambi wa NCDP ndibatira wantumye ko kugira ngo nze kwigisha abarimyi bo ngaha ingene bagwiza imivyaro y'ibitoke
abantu bari bamenyereye habaho byo gusitura imisinda bakaja gutera ubu buryo bushasha canke ubwo buhinga muzanye nubuzofasha iki buzungura iki kirenze cyahora kiba ubu buhinga twazanye ngaha kuri umutumba wa Gwintamba ufise ubumaro butatu. Ubwa mbere ni uburyo bunyaruka mu kuronka imivyaro myinshi y'ibitoke. Ubwa kabiri ni nubundi buryo bwo kuzunguruka canke kuronka imivyaro itagwaye ikomeye. Ubwa gatatu nuko ubiteye mu ndimo biba bisa n'ibingana vyimbukira rimwe ku buryo ugiye kuyimbura wimbura vyinshi icyarimwe maze rero amahera akiyongera mu mwanya muto nyene akazira rimwe. Kandi ubu buryo ni uburyo bworoshe uwo ari wese ashobora kubwikorera ku buryo naho yoronka umuvyaro umwe yakunze ahantu cyangwa bamuhaye ahantu mwishira hamwe arashobora kuca wuvyazamwo utundi twinshi agatera hanini nya gusumba. Iruhande yuko NCDP kirakora ibishoboka byose ngo abene gihugu basubire kuronka umwimbo, hariho kandi na NCDP Express nayifasha abarundi mu guhuza abaguzi n'abagurisha biciye mu buhinga bwa none, aho yabashiriyeho application yitwa NCDP Express. Ntibahuza gusa ahubwo iranagira livrezo mu gusangiza umuguzi ibyo yaguze mu kibanza cyose avyipfuzamo. Alphonse ati turi mu gihe dusabwa kwiruka n'umwanya kuko time is money, umwanya n'amafaranga. Kubwiwe ngo abarundi barashobora kubaho nkuko abo mu bihugu biteye imbere babayeho. Ico basabwa no kujana n'igihe no kutagitakaza be no gukoresha ubuhinga bwa none. Ati burashobora kugura mu gihugu icyo cyo cyose ushatse maze NCDP gajigushikanira vuba bwango, si mu mahanga gusa kuko nabari mu Burundi ubwo buhinga bariko barabukoresha. Mbega uyu munsi itariki imwe y'abakozi, mbega nka NCDP niki kimwashitse ko mushobora kuganira abakiriya banyu kugira ngo bamenye byinshi mugiye gukora n'ivyo biteze kugira mugiye kubakora? Rino shirahamwe ryacu rikorera aba hafi imyaka 2 dukorera ngaha mu Burundi. Rero byo byashyitse ko sibike hariho amashami ariko aravuka mu ntara nyinshi z'igihugu. Amarezo tumaze gushika ko turagerageza cyane rwose guhuza abaguzi n'abarimyi, umuntu wese akamenya icyo akeneye ahagisanga. Ikindi twahise ko muri uno mwaka w'imyaka 2 tumaze iminsi dukora, twaruguriye n'amabiro dukoreramo, tubagira amasitoke abantu bakeneye ibintu bakabisanga hafi hanyuma tukabashikiriza aba bakeneye. Muri bimwe bishasha mbega abakiriya bitege iki gishasha mugiye kubakorera? Abakiriya bitege cyane rwose ibintu tugiye kubazanira, nabo nyine batwitabe. Turafite application yitwa NCDP Express cyangwa Play Store, ukibona ko ibintu cyose bakeneye batujya kara tukaranga kuri Avenue de l'Amitié batubwira ikintu bakeneye turi ngaho ku bwabo. Nivyo rero turiko turarondera abakozi. Hanyuma rero ico NCDP Express yungutse nuko twungutse ubucuti canke partenariat na TDSB, Toronto School District Board. Ni shirahamwe rya leta ryashinzwe mu gihe kirekire, kimaze igihe kirekire cyane, n'umuntu yitwa John Alexander McDonald, niwe premier ministre wa mbere yaramvye mu gihugu ca Canada, ko yatanguye mu 1815 hanyuma arangiza mu 1891. Urumva yuko yagize umwanya muremure cyane ku butegetsi, hanyuma ari nawe yazanye iki ciyumviro cyo gusinga iri shirahamwe rya TDSB. Nahisemo gukorera mu burimyi n'ubworozi kuko uburimyi n'ubworozi nibwo soko y'iterambere ku banyagihugu. Uburimyi abantu barakeneye gusubira kuronka igitoki bari bafise kera, barakeneye gusubira kuronka iteke bari bafise kuva kera, barakeneye gusubira kuronka ibitegwa bari bafise kuva kera. Rero iwacu ivyo bintu byari vyarononekaye, byari vyarayoyotse, ariko ubu unye kubera ko akanyoni katagurutse katamenye iyo bweze, naragiye ndamenya, niho twahuye na NCDP y'Imuramvya aranyigisha, acaramvyara
yiwanje ca ndayita NCDP Ndibatira. Ubu rero twe dukorera mu burimyi n'ubworozi, igitoki turamaze kuronka imerezo zitari nke, turamaze kugira amamerezo ashika 3, turamaze kugira amafumbire kugira ngo abantu bashobore kwironkera igitoki kidahitanwa n'indwara bakoresheje n'ifumbire bikoreye bonyene. Nukuri imirima ya kijambere tugiye kuronka igiye kuba iyakarorero. Duhamagariye abadiaspora aho bari hose baze batwegere, jewe nk'imfura tuzokorana na Himana Alphonse tubigishe ingene bateza imbere aho bataye uruzogi.